Igikorwa c'amatora y'abajenama b'imitumba kiriko kigenda neza mu gihugu cose c'u Burundi no mu makomine ya Muhuta na Bugarama havuzwe amakuru y'ibintu bijanye n'umutekano kiriko aratohozwa neza hose. Ico gikorwa kiriko kigenda neza cyane. Abarundi bazindutse ari isinzi kwitorera abazobarongora ku mitumba, kandi ico gikorwa nkuko twabivuze kiriko kigenda neza mu burere bwose bugize igihugu c'u Burundi. Aha tuhereye ku burere bwo mu buraruko no hagati mu gihugu. Ico gikorwa kiriko kigenda neza cyane. Hanyuma tugarutse mu karere k'uburengero k'ipolisi, naho nyene ico gikorwa kiriko kigenda neza, nubwo nkuko mubizi ku munsi wa gatandatu hirya y'ejo habaye hariya muri ku mutumba witwa Kigwati ya kabiri, ni muri komine ya Buganda. Harabaye akaguma aho uwitwa Ndizeye Ernest batazira Obama abajejwe umutekano bagiye kumusaka batora iwe mu nzu amakarata y'abatora angana 78 n'amakarata akaranga muntu y'abanyagihugu arenga 30. Hama rero bagiye kumufata abanyagihugu baca baragumuka ku buryo bateye n'amabuye ya polisi, umupolisi umwe arakomereka n'imodoka y'uburongo igipolisi muri ya ntara nayo nyene irakomereka. Hari n'abanyagihugu batatu bakomereze. Yahavuye ariko afatwa nabo bose bavyagirizwa, bakaba bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Kiretse rero ako kaciyemwo muri ako karere, uno munsi biriko bigenda neza muri ako karere k'uburengero. Kiretse utuntu duto twogaruka nko mu kibanza kirimwo ibibanza vy'itorero co ku mutumba bita Kivogero, ni muri komine ya Mabayi aho nyene mu ntara ya Cibitoki, aho hariho urongoye umugwi ujejwe amatora ku muri komine yagomvye gufuta umwe mu bitoza yari yarafuswe ubwa mbere, hanyuma asubizwamwo n'umwe mu bagize uwo mugwi. Yashatse rero kumufuta amubonye, ariko abandi bajejwe amatora ku yindi migwi kuri ibindi bibanza vy'itorero babera nk'abatavyemeye. Hanyuma hariho umusirikare yaciye yaduka yitwa Kaporari Hakizimana Leonidas, yari yambaye impuzu z'igisivile akorera mu ikambi ya Bataille d'Infanterie Lac. Hanyuma agerageza kugomba kubwira abanyagihugu ngo ntibatore, kubagumura ngo ntibatore, ngo bahagarike gutora. Uwo rero yaciye afatwa, aca n'abapolisi baca kugira ngo bamukorere idosi jana n'ivyo yagirizwa. Asanzwe avuka ngaho nyene ku musozi bita Mukoma. Akandi muri ako karere nta kindi gushika ubu kibonekeje. Mu karere k'ubumanuko naho nyene ibikorwa vyo gutora biko bigenda neza cyane. Aha ni naho hari ajya makomine twavuze, hose ibikorwa biko bigenda neza cyane. Kiretse kwitorero ryahitwa Ikigutu, ni muri komine ya Vyanda mu ntara ya Bururi, aho urongoye iryo torero ico kibanza kirimwe ibindi bibanza vyo gutoreramwo yakubise cyane umunyagihugu yaraje gutora, aramubabaza cyane. Nawe akaba yaciye asubirizwa n'ujejwe umugwi w'amatora mu ntara ya Bururi. Hanyuma aca arafatwa n'abapolisi kugira ngo bamukorere dosi ijanye n'ico caha yarahejeje gukora. Mu karere k'ubuseruko naho nyene amatora ariko agenda neza cyane. Kiretse ku mutumba kuri ku kibanza c'itorero c'ishure shingiro bita Kinanira, ni muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga, aho hari umuntu avuga yuko ari muri bamwe baba baje guhagarikira ukungena amatora ariko aragenda, yitwa Jonas niyo mwungere. Yagerageje kugomba kubwira abanyagihugu aho batora, abanyagihugu bari batonze ku biro vy'itorero inomero 8. Uwo nawe nyene aciye afatwa n'abapolisi kugira ngo bamukorere dossier ijanye n'ico caha. No kuri Nibugenyuzi ku mutumba bita Gishikanwa, hani muri Karusi, hariho umuhungu usanzwe arongoye umutumba yitwa Irere Ngendakumana. Yafashwe avuye gutora kuwo se wiwe, nawe nyine asanzwe ari mu bitoza amakarata y'abatora ashika 21. Uwo nawe nyene akaba aciye afatwa, akaba ariko arabazwa n'igipolisi. Muri rusangi rero twovuga yuko umunsi uri kuragera hagati,
igikorwa cyo gutora kiriko kigenda neza mu gihugu cose, abanyagihugu bariko baratora, mbere ubu ahenshi baza bariko baragabanuka, imirongo yagabanutse cyane, basa n'abariko baraheza ico gikorwa mu gihugu cose.